abantu barakora mu mabanki ugasanga bafise inka borora ugasanga bafise imirima barimisha hariya cyangwa amaduka bagurisha cyangwa bafise yego urumva se kuvuga ngo ufise akazi k'umuziki ko ureka gukora ikindi kintu no kurondera ikindi ukora kugira ngo bigende neza none badomina kubera kijya kibazo nakubwiye wambajije intambamye izijya ntambamye nyene nizo duhura nazo usanga umuntu ashaka kintu avuze nuzenye umuziki wiwawe ribajya urukundo rwanje ribajya amahoro yanje wame hafi yanje bimbera byiza cyane mbonye urubavu rwanje ndashira agahinda bimbera byiza cyane mbonye urubavu rwanje ndashira agahinda. Bakozi ba Burundi Kingdom TV nizere ko umeze neza demeze neza ndasanga mugiye subscribe like share ndetse na commentaire mu gihe uri mushasha utari mushasha ni commentaire j'aime ndetse na partage. Today ni ibintu bishasha ndi kumwe na couple ba style nikameneka umeze neza turashima cyane bamutangwe mubwira abantu baratuzi ntibatuzi abantu babonye bwa mbere baca batumenya nitwaganira baratuzi abantu tubibwira gute kandi ni present nitwa Muyomba ndi Muyomba ya ngira amazina yawe nyakuri ni Bigirimana Viana yani Muyomba reka ndarivuge je madame je Linah Blanche nagihinduka oya Ingabire tubakiriye muri Burundi Kingdom TV nsanzwe muri abaririmbyi abantu benshi barabazi shaka mu duhe freestyle gato ku ndirimbo zacu ku ndirimbo zacu indirimbo zacu ni nyinshi sinzi indirimbo iyo mukunda ndatiko dusa muzikunda basi iyo muheruka gusa no twe dufite indirimbo nshasha nibaza ko ico gituma twaje ngaha kubera dufite indirimbo yacu nshasha yitwa umurondo ya umurondo ndisinzi ko yizi nawe sinibaza ko atavyuzi sinzi urabiwe nibaza ko ico nayo urumviriza natumve isai ribajya urukundo rwanje ribajya amahoro yanje wame hafi yanje ribajya urukundo rwanje ribajya amahoro yanje wame hafi yanje bimbera byiza cyane mbonye urubavu rwanje ndashira agahinda bimbera byiza cyane mbonye urubavu rwanje ndashira agahinda. Wow, indirimbo nziza cyane ndabona muri mahi shaka mubwire ninde yazanye icyumviro cy'iyo ndirimbo bwa mbere na mbere ni jewe cyane hahandi nyine umugabo ari wategekaga utuvuga nko oya ni indirimbo yanje ni indirimbo ya Vivi Muyomba ari kuri nani yanje kuri account yanje urumva ni indirimbo yanje yitwa umurondo kubera ko bacinye kwikorana na madame wawe niwe yabaye hafi yanje sio niwe wari kure nuko ntabyo nzi jewe Linah wiyumva gute gukora indirimbo n'umugabo wawe numva neza ko twatanguranye dukorana ibisanzwe yego benshi bavuga ngo ntibobana ari abastyle donc mwese muri byamamaye niko navuga je ndibaza ubu star buhera winjiye mu rugo ubu star butangura wavuye mu nzu uri hanze mugabo umaze kwinjira mu nzu ubu star burahera yego ubu uri umugore w'umuntu kandi ubu uri umugabo w'umuntu we nk'umumama nizihe ntambamye uhura nazo muri kariyeri yawe ya muziki ni nyinshi cyane ni nyinshi vraiment ya naho notangura kuzivuga sinozimara abasimbwira kari nyinshi mbwira nka start okay tuvuge icambere na mbere nuko ndi umumama nkuko babivuze abagabo nuziko baba bakunda ikintu urumva ni ngorane rero ugiye gukora ugasanga ugiye muri studio cyangwa baguhaye show ugasanga umuntu jewe
personalma nigeze kugira ingorane hamwe naduze ingozi urumva umuntu yandugaje ingozi kujya gukorayo acashaka yuko chambre ndyamamo jewe ariyo turyama turi kumwe wumva ivyo bishoboka hama gashaka najya amahera yiwanje ayage none wumva gute numva ko ari ingorane ni ingorane nizo namba duhura nazo hama ikindi nacyo usanga ari ukuntu nyene ugera ahantu ugasanga ushaka gukora mugabo nibaguha ijya place yiwawe bakaba urumva umukobwa utegereza gushininga uri ahantu nyene uri nk'ishugwe mugabo umuntu washatse rero agushire hasi wewe ugendere ku mategeko yiwe okay amategeko y'akazi arahari mugabo ariho amategeko urumva novuga gute ugukumirwa nk'umukenyezi aremereye nk'amabuye ari ibintu biremereye ugasanga umuntu ashaka kwanza musohokane kandi akazi ugashoboye musohokane kandi bidakunda udashatse ko musohokana aragukura ku kazi kandi akazi ugashoboye jewe rero ivyo namaze guhura navyo kenshi namaze guhura navyo ikintu gusa gituma ko nguma nkora ni kubera mfise tala iyo atabari tala nari kuba nabihevye kuva kera ego Vivi muyombo reka ndakugarukeko wowe nk'umugore wawe asanzwe akora music kabuzi ntambamye ahura nazo nikihe kintu muterera yani umufasha ndamuhanura kuko ndamutekerera ukuntu avyifatamwo kubera ndabizi ko bigoye ni n'umwuga wacu ndawuzi ntambamye zirimwo nibaza yuko ndabimubwira ava nkamubwira ati niwagenda hari ibintu muhura bimeze gutyo umenye ukuntu vyifatamo nk'umuri agent w'imirondo nk'umuri agent w'imirondo nibirashika mugashwana canke ntimwumvikane bivuye kuri music oya nakazi none mushwaniye akazi urumva nimwoba bibagoye kubaho yego tugumye kuri indirimbo yanyu umurondo ni nk'iyihe message mwashatse gutanga exact umurondo twagombye kuvuga umwigeme mwiza guma mu rugo nivyo ariko aravuga yego nkarina canke nka wewe canke nkuri abarondo ni benshi canke ujya ariko araturaba abarondo ni benshi urumva ni message yuko uvuga yuko umwigeme mwiza ari umurondo aguma mu rugo akunda umuntu wiwe niyo message urukundo nyakuri niyo message we nka Vivi muyombo watanguye kariyeri yawe cyane kuva utarambara amaherena nayambaye wari hafi yego niho wari bwambara amaherena vraiment ngitangore n'utu tuntu niho wari bwatanguye kudushirako nego no kuri Linah jewe ni nk'imyaka 10 n'ikintu 10 ni oya like nafashe kariyeri ni 10 n'ikintu mugabo je natanguye kuririmba nkiri muto sana kuko je mama wanje yari umuririmbyi kazi urumva rero twarafashanya rimwe akanyigisha utuntu tukagenda ngamugirira backing yabagiye kuririmba canke mu minsi mikuru agiye ahantu nko mu mafete yaranjana najewe ngashira akajuki wanje ku kamikro abantu bakaryoherwa urumva nabitanguye kera mugabo professionally ni nk'imyaka 10 n'ikintu uri umurundi kazi ego ndi umurundi kazi kubera umugabo wanje kandi n'ubu ndafise ikibondo ndafise droit yo kwita umurundi kazi n'ikirundi canje numva ko kigomba no gusubiza iwabo Numvise uvuze ori yo kuvuga ikintu yabuze ikintu oya abanyabuye bamwe bahariye nabo ni terme yo mu nizenya ni terme mu muji ikintu n'ikintu mugabo nuvuze kintu ngira wowe cyubitahura nazi ivyo nashatse quote nashatse kubishira muri quote nyene kugira ubitahura ivyo nshatse kuvuga sinashatse kubivuga ngo ndabishire hajya nyene nivyo ukumvikana neza muba mwitegura kuzokora indirimbo muri babiri yego turacyari kumwe yego ariko mu mpera z'umwaka utangura apana nyene turimo
mu mpera z'umwaka utangura donc umwaka nturatangura mu mpera z'uno mwaka turimo basi cyangwa mu mwaka utangura ntari mu ntango nizihe comportement mwamubona n'abaririmbyi bagenzi banyu mwe mudakunda comportement gusa nuko ari igihe usanga usaba yitwa gute kolabo ugasanga umuntu yagusabye amahera menshi udashobora kuronka ngaha ngo uravye nk'imyaka 3 na concert cyangwa ibintu vya hatari biriko biza binjiriza abantu zenya aba artist urumva rero ugace usanga ushatse gukorana n'umuntu ukamusaba ndafise indirimbo yiwanje nshaka gukorana na wewe urumva akaca kubwira ngo nshaka amahera undihe amahera nganuko uyakurahe cyangwa ugasanga umuntu yamaze kumva ko ni indirimbo mushaka gukorana nasubira no kukwishura urumva cyangwa akakubwira genda urondere umu artist naka ugasanga uwo mu artist ari no musi ya tala yiwawe na nafisi tala ngo je nundondere genda urondere mu artist naka cyangwa jewe igihe kiwanje cyo gukorana n'abantu ngo cyaraheze uzombaza uwundi musi cyangwa nshaka kuja hanze ngo namwanya mfisi urumva ni ngorane izo complex ibintu byo kwishira hejuru cyane kandi atanaho turashika na kamaro ikiza nuko turabarundi twese dufasha kuko wewe undugije ejo nkaduga nkaba ndi hanze sinokwibagira mugabo uno musi uraraba example ya Diamond na mtu fulani ngaho ucubibona na wewe yego reka mvuye kuri couple ya Vivi muyombo umuziki mufata nk'akazi cyane nakazi umuziki nakazi none nibaza nawe kubizikora akazi oya donc ari benshi bavuga ngo nimba ndirimba ndabikindi kintu nkora kwa erega naho ubwifise kindi ukora nakazi yego abantu barakora mu mabanki ugasanga bafise inka borora ugasanga bafise imirima barimisha hariya cyangwa amaduka bagurisha cyangwa bafise yego urumva se kuvuga ngo ufise akazi uko umuziki ko ureka gukora ikindi kintu no kurondera ikindi ukora kugira ngo bigende neza hari benshi bavuga ngo umuziki ndundi ntuhemba mwe mubivuga kwiki ntuhemba noneho ruhemba ntuhemba tubikora kubera nyene tubikunda n'ahandi bijya aya ma video dukora izi ndirimbo dukora ntibitugaruka ko twebwe ntavyo tubona yego donc ura consommer twe turakonsoma mugabo ntituronka inyungu nani kintu gikotabona inyungu kigumamo gute urakigumamo kubera none tutaririmbye mwe mwobaho gute ayo makamera yanyu yakoze yuko urumva turakora kugira bizogende neza mugabo ntitwo tubiretse nta gihugu kitagira indirimbo urumva nibyo ukunda namwe bwo ayo makamera byo bagwaza mu mitwe muguma mwifotora gusa amafoto mwebwe nyene donc umuziki ntabwo ikurabahemba niko biratangura kuduhemba Burundi nduduhemba none ndakubaze turabe nko muri Tanzania bafise basata irabahemba indirimbo ivugijwe muri radio iratanga amahera ku mu artist urumva ivugije muri mu kabare karatanga amahera kuri basata kugira ajya amahera agende kuba artist mugabo ngaha nabiriho ahubwo usanga wewe ugiye guhemba umu journalist kugira gukorera akazi wumva ivyo ari byo ego kugira okay byitwa promotion urayirihira mugabo ari gisata citwa nuzenya droit d'auteur itegerezwa guhagarara kugira tuhembwe n'umuziki wacu ku question y'aba journaliste ni kiye kintu hanura aba journaliste bagume bavuze umuziki ndundi niyo tuzotera imbere dukundishe abantu ibintu by'iwacu kuko ugiye n'ahandi no muri Nigeria uzosanga bavuze indirimbo ziwabo mu Bugande ni ziwabo kandi baririmba n'ikigande unashima nizo ndirimbo ngaha bazizanye turirimba ikigande tutazi nivyo bivuga natwebwe tugerezwa gukundisha abantu ivy'iwacu ngaha nyene tubikunde gushikaho naho kijabuka hanze niturinda kugenda kuririmba indirimbo amajambo y'ikigande turimbe ivy'iwacu kugira nabo nyene bige kirundi bamenye bagerageze kumenya ivyo turiko turavuga icyarico wavuze ko haciye imyaka 10 ururirimba umaze kumenyekana jamwe tijugasohora kwera batangukira mutoya abakobwa ntabwo ubu abakobwa uko bangana ntabwo hari nka mbere donc bariyongereye gusa naho biyongereye ntabwo bari kuri ya etape twifuza ko bagerako
ni kihe kintu kibutse? Iyo etape ni etape nyabaki. Basi tuvuga ati abahungu n'abakobwa muri game bagomba kungana. Yego. Muri game bagomba kungana. Yani urabona ubu abahungu no badomina sana. None badomina kubera kijya kibazo nakubwiye. Wambajije intambamye, zijya ntambamye nyene nizo duhura nazo. Usanga umuntu ashaka kintu, avuze nuzenya umuziki wawe agomba kintu. Urumva ngo akugirire clip kandi watanze amahera yiwawe agire promotion, ashaka bijya bintu. Ugende muri studio ushaka gukora indirimbo kugira isohoke ku mwanya nibijya nyene. Urumva bica kure. Singa abahungu n'ababire agiye hajya akamubwira man iyo ndirimbo ntashaka ubunyene. Urumva ndashaka ubunyene fise schedule ndafise mugabo twebwe turi faible nushobora kujya kubwira umuhungu ngo we man ngo shizana cabona ngo wowe umuvaye ukazi. Uri umugabo turicisha bugufi kujya kwicisha ubugufi bwacu nibwo rero baduponderako cyasaba kintu. Oya cyasaba kintu we nimba ko ari ngora. Nk'umuntu baba bakeneye platform ukoresha neza. Ego twebwe dukoresha YouTube. Okay, platform ziri ku imiziki iwacu. Nka Murondo ubu yagiye kuri kuma platform atandukanye. Iri kuri Apple Music, Deezer, SoundCloud, Audiomack, iri kuri Spotify n'izindi. Hama izo dukoresha twebwe jewe na Vivi turi kuri YouTube, Facebook, Instagram na Twitter. Kuri Vivi ni Vivi Muyomba na jewe ni Linah Blanche. Hama na WhatsApp yacu iyo ni nimero privé abantu bakeya cyane nibo bayizi mugabo ari business barashobora guca kuri wewe nk'abajya ba diaspora bakunda gufasha abantu ni muce kuri umudada azobaha nimero muturondere. Donc atari mu diaspora ni wo muha nimero atari mu diaspora arakazi bizoce ngaha nyene sinotanga nimero yanje ngaha ntangorane kwera barabyumva ucisanga muri nuzenya hinjiye ama message ibihumbi 5 je muri ivyo ntaco nzibira kabisa. Oya je sindi ntambamye yaba Oya Vivi si ntambamye yabari ntambamye sinari kubangeze ngaha nari kuba nahevye umuziki kera mugabo ni wa atuma ngira nuzenya n'umutima wo kuguma nshaka gukora. Ego ufite abana bangahe? Umwe nuzi ko duheruka kuronka ikibondo. Navyanze usuino. Yo wewe uri wahehe muko? Usuino. Ni mu Tanzania kazi? Uri mu Uganda kazi. Donc musanzwe muri style. Murifuza ko nk'umwana wawe yatanguye kuririmba agashaka gushyira ikirenge mu cyatsi nuko nye ya muziki n'urukundo nabo bimubuza ntacyo mwamubuza bimubuza gute kandi ibyo natwe bitubeshejeho hagiye avuga ngo bivaye na comportement ari ndisanga bafise umwana kandi twe tudafise mbi na comportement mbi twe dufise nico gituma tutamubuza azobwira indero yacu akore nkuko dukora ni bon. Ku ndirimbo yanyu Umurondo musanzwe mubana nyine nta ntibyigeze bibagora cyane? Nta kintu tagora uburyo buragora uburuhe gukora ama video biragora kuja muri studio biragora nta kintu coroshe uko biragora nta kintu coroshe no mu mufuko usanga wakuye akantu zenya kanoti kibaho ari kugura ibiraya mugabo ukifyonda ukajya uburobe munujya ibiraya ukagura nuzenya kugira ugire clip rega si vyoroshe nico twifasha na ba sponsor dufise cyangwa ba manager turikorana. Niki gituma mwumva mwoguma muji imbere haya? Kubera dufise talent tubikora biri mu maraso nivyo twatoranye. Ariko benshi bafise talent ariko bagacika intege. Ucitse intege urumva ubona niwe cuwivamwo. Cubiheba urukintu kikunaniye ucugiheba. Muga nka je ndagihevye abantu bonkubita cyane. Mocha mwaka. Twahukana kubera ahaje kuririmba. Oya Jess namukunze kubera aririmba namukunze kubera ari umugabo. None wakunda umuntu kubera aririmba? Je namukunze kubera ari umugabo. Ibaze rero no mukunze kubera aririmba hama nabo umugabo naho bica bigenda gute? C'est la question ndiko ndakubaza n'umugabo kwanza namukunze kubera ari umugabo. Ivyo kuririmba ni ni nk'ikihe kintu mwosaba aba DJ? Aba DJ
ni nkuko dusaba aba journalist bagume bavuza imiziki ndundi basi gusaba DJ afise uruhare runini cyane kugira ngo mumenyekane donc indirimbo zanyu tuzumva agi bavuga ngo bavuze indirimbo zitambika yawe ntibayivuze yani none erega imiziki siyo gutambika gusa kubera iki saa sita bumviriza Celine Dion kuki nanje no nirimba slow hajya ku rutonde rwa Celine Dion havuye Celine Dion bashireko Linah Blanche canke bashireko Vivi Muyomba havuyeko Celine Dion canke ku mumanza z'amanu z'amadote n'ama mariage kuki batovuza indirimbo yiwanje nanditse indirimbo y'urukundo bakavuza indirimbo y'umunyarwanda why bavuze indirimbo ndundi bagire selection bareke kufunga amaso barabe indirimbo zose baselektione izi n'indirimbo z'imanza za saa sita zo mu ijoro erega na uryamye niwojya muri kuratamba ubu keneye turirimbo turyoshe siko nato nyene turadufise bakozi ba Burundi Kingdom TV nje I ready pleasure today na queen couple iranjohe en fait niko nabivuga mwagize neza kubana nacu nkaka ikajambo mubwira abafanzi bacu nuko Linah Blanche yabivuze no gukunda indirimbo z'abarundi hama dushigikirane bagire sabone kuri Vivi Muyomba kuri YouTube hose n'ahandi no kuri Facebook n'ahandi hanyuma dushishikare gukorana indirimbo nziza hanyuma ba DJ nkuko babivuze n'abandi bavuze indirimbo ndundi abarundi dutera imbere kubera bakeneye kubaho abaririmbyi kubera akazi kabo urumva rero akazi kabo batavugije bica bigorana cyane hama turabakunda umwaka mushasha nuko nyene bagire sabone like subscribe bagire comment ku ndirimbo umurondo ni indirimbo nziza iranatambika ego unakunda unayivuza muri dote muri mariage ni indirimbo nziza sana ifisa amajambo meza bagume batugirira support yanyu irakenewe cyane kugira tuduze ama views murazi ko YouTube iriha ego tutabafise mu bw'abafans naho toshika hama ndabibutse kandi umurondo iri kuri platform zitandukanye mugende murabe kuri Nuzenya kuri Apple Music kuri Spotify Deezer n'izindi iri hajya nimureke kuyumviriza mu partage n'abagenzi kugira nyene dutera imbere turabakunda cyane